nta biza n'isibe bizosubira kugwa ku Barundi uko nyene ngo hagiye gushigwaho ibikoresho bipima ibimenyetso vy'uko hazoba ibiza n'isibe hama bitanga imburi kare. Itariki 25 z'uku 11 Igitega haratunganijwe inama yo guhanahana ivyiyumviro kwishigwaho y'ibipimo vyofasha mu kwerekana ibimenyetso ko hazokwaduka ibiza canke isibe. Mbega none twovuga ko Abarundi bagiye kuza baraburirwa ibiza n'isibe? Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe no munsi. Mwiriwe cane, ni David, nizere ko meze neza. Ubwo buhinga uzotwara amafaranga miliyoni 22 z'amadolari y'abanyamerika kugira habeho ikigo c'igihugu co gutanga imburi yihuse. Leta rero ngo yarahejeje ivyigwa bijanye n'ishigwaho ry'ubuhinga bw'imburi mu kurwanya ibiza n'isibe. Ivyigwa vyarangiye mu kwa gatanu bisozegwa n'inama y'imisi 3 mu gisagara ca Ngozi. Vyakozwe n'imigwi 4 igizwe n'abahinga batandukanye bava mu bisata vyabinonosoye. Magazine Jimbere itubwira ko hari inkingi zitanu zihwejwe neza: ukumenya ibiza n'isibe bishobora kuboneka canke kwiyadukiza, connaissance des risques et catastrophes, gukurikirana no kwitegurira ibiza n'isibe, gutanga no kumenya inkuru mburi ku biza n'isibe, diffusion des alertes et communication, hamwe no gutegura canke gutegekanya ubuhinga bwo gutabara abahuye n'ibiza n'isibe. Kugira kandi ico kigo kiboneke, ngo leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganje bw'imigenderanire yarasavye izinga rya Madagascar kwirungikira abahinga bo bamenyereye guhangana n'ibibazo bategwa niba hari indiyano. Hamwe ubwo buhinga bwoja mu ngiro, bisigura ko naho ibiza n'isibe vyo bitohagarara ngo bizohora bishika leta ifise amakuru ayifasha mu gufata ingingo maze ikanipanga ikitegura guhangana navyo. Hano mu Burundi rero hahitiye ibiza n'isibe vyatumye imiryango itari mike iteshwa. Imiliyoni 113 z'amadolari zizokora mu bijanye no gukinga ibiza n'isibe ziramaze kwegeranywa zitanzwe n'ibanki y'isi yose. Hari n'ubundi miliyari durenga w'amafaranga y'amarundi yashizwe mu bushikiranganje butatu mu vyo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu, ubwo gufatana mu nda, hamwe n'ubushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Magazine Jimbere itubwira kandi ko ibimenyesha makuru na cane cane ivyo mu gihugu hagati, media communautaire, bizoza birashigikirwa kugira ngo bize biratanga amakuru ajanye n'ihindagurika ry'igihe hato na hato. Muri uko kw'icumi, Anisette Nibaruta yari yamenyesheje kandi ko ikigo c'igihugu gitororokanya ibiharuro INSPO kibifashijwemo na PNUD Burundi kiriko kiragira ivyigwa vyerekana ivy'igihugu cahomvye kubw'ibiza n'isibe gihitiyemo, étude d'impact socio-économique. Ivyo rero ngo bizofasha mu gusaba ifashanyo bifashe na leta mu gutegura imigambi yayo. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira kuwa mbere.